Mwaramutse namwiriwe. Uyu munsi tugira tubabwire ikintu cerekeye ingwara ya kanseri yo mu gitereko, kanseri du col de l'utérus. Ni kanseri ikunda gufata abakobwa benshi. Twovuga ko havuye iyi kanseri ifata yo mw'ibere, iyindi kanseri ikunda kuza gufata abakobwa ni kanseri yo mu gitereko canke kanseri yo muri col de l'utérus. Niyo tugiye tubabwira uyu munsi. Turivuga ko cane, turababwira ibimenyetso, turababwira ibintu vyinshi bitera, turababwira ibintu vyinshi vyerekeye iyi kanseri yo mu gitereko canke kanseri du col de l'utérus. Ni kanseri itana abakobwa benshi cane, ni kanseri ifata abakobwa benshi cane. Iyi rero nta muhungu n'umwe ifata, kubera nta muhungu n'umwe afise igitereko canke afise iyi col de l'utérus. Ni kanseri iza gufata abakobwa gusa, kandi ni kanseri ifata abakobwa benshi. Havuye iyi kanseri yo mw'ibere, iyindi kanseri ifata abakobwa benshi ni kanseri yo mu gitereko. Ubushize twababwiye ko kanseri yo mu mahaha ariyo yica abantu benshi canke ifata abantu benshi barenga imiliyoni zibiri. Ni ukuvuga kanseri yo mu mapumo canke yo mu mahaha niyo yica abantu benshi, ariko ni mu bakobwa n'abahungu. Ariko uyu munsi tugira tubabwire iyi kanseri yo mu gitereko canke kanseri du col, kanseri ifata abakobwa gusa kandi abakobwa benshi gose. Turababwira ikiyitera, turababwira ico arico iyo kanseri, turababwira uko yandukira, inzira bicamwo, turababwira ibintu vyinshi vyerekeye ino kanseri yo mu gitereko. Rero iyi kanseri yo mu gitereko, duhereye ku ntangamara duheje kubabwira, ikigo kijejwe gusuzuma iyi ngwara ya kanseri kw'isi yose kirerekana ko kanseri ariyo iboneka cane ku mukobwa. Kiratwika kandi ko iyo kanseri ifata abakobwa canke abamama bafise uburyo buri hasi canke uburyo bugereranye, bitewe nuko usanga bataja kwipimisha kenshi. Urabona ibihugu bikenye usanga batipimisha kenshi canke bataja kwivaccina kenshi. Ni ukuvuga ushobora kuba ufise imigera itera iyo kanseri ntuje kwipimisha bivanye nuko ufise uburyo bukeya. Nico gituma ikigo kijejwe gusuzuma kanseri bitwa Globoka cerekana ko iyo kanseri ifata abakobwa benshi mu bihugu bikenye canke bifise uburyo bugereranye. Aha bavuze revenu faible ou intermédiaire, ni ukuvuga ibihugu bifise uburyo bugereranye canke uburyo bukeya. Kuko usanga abakobwa baticandagisha, usanga abakobwa batipimisha, rero usanga kenshi iyo kanseri ifata ibihugu bikenye. Rero iyo kanseri mu gitereko ni ingwara yerekanwa nuko utunyangingo canke selile, ni kanseri canke iterwa nuko utunyangingo canke mu rurimi rw'igifaransa selile ziri bavuze ngo maladie caractérisée par la multiplication incontrôlée des cellules anormales au niveau du col de l'utérus. Ni ukuvuga n'utunyangingo tutari normal canke tutameze neza tuza kugwira mu gitereko, usanga rero utunyangingo duteye ya kanseri. Ni ukuvuga utunyangingo umubiri wose uradukeneye, ariko mu gihe haje utunyangingo tutameze neza canke tugwaye tukaba twinshi, nitwo dutera iyo kanseri. Rero iyo kanseri iza gufata col de l'utérus. Col de l'utérus ni agahimba kari ko hasi y'igitereko. Nunga igitereko ni kinini, kirafise hejuru no hasi. Rero iyi col de l'utérus ni agahimba ko hasi k'igitereko. Rero iyo kanseri yo mu gitereko yandukira gute? Iyo kanseri ikintu ca mbere kiyitera ni umugera bitwa human papilloma virus canke HPV. Ni ukuvuga uwo mugera niwo utera iyo kanseri. Ni ukuvuga mu gihe wanduye uwo mugera, turazi ko mu gihe wanduye umugera witwa plasmodium uca urwara malaria. Kugira rero urware iyi kanseri yo mu gitereko bisaba ko wandura uwo mugera witwa HPV canke human papilloma virus. Ni ukuvuga iyo wanduye uwo mugera ntuwivuze canke ntubimenye hakiri kare, uwo mugera ukabandanya uguma mu mubiri wawe, biraza gushika ahantu uwo mugera ugutera iyo kanseri yo mu gitereko. Rero uwo mugera wandukira biciye mu nzira imwe gusa, nayo si yindi, ni imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga uwo mugera utera iyo kanseri mu gitereko wandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga usanga umugabo agendana uwo mugera, mukoranye imibonano mpuzabitsina, urumva ko uca wandura uwo mugera. Mu gihe umugore afise uwo mugera, mukoranye imibonano mpuzabitsina n'umugabo, urumva ko uca wandura uwo mugera. Ico gituma usanga ku mugabo uwo mugera uza kumutera kanseri yo ku gitsina ciwe. Uza gusanga umugabo agwaye kanseri yo ku gitsina abitewe nuko yanduye wa mugera wa HPV utera iyo kanseri. Urumva ku mugabo utera kanseri yo ku gitsina, umugore nawe uza gutera kanseri yo ku gitereko.
rero uwo mugera wandukira ryari mu gihe gusa mukoze imibonano mpuzabitsina inshuro imwe gusa uca wandukirwa n'uwo mugera. Ntibisaba ngo mukore imibonano mpuzabitsina myinshi, mubikoze inshuro imwe gusa irakwiye kugira ngo wandure uwo mugera. Kandi abagore bose bafise uwo mugera si itegeko ngo bace bagwara kanseri. Umugore arashobora kugira uwo mugera ariko uwo mugera ntumutere kanseri, kuko arashobora kugira uwo mugera akaja kwipimisha uwo mugera bakawumuvura utaramutera ya kanseri, ariko mu gihe ategeye kuyivuza mu gihe atawipimishije urumva ko uca umutera iyo kanseri. Hama baratwiga kandi ko abasoda b'umubiri kenshi baragwanya uwo mugera mu kiringo kingana n'umwaka umwe canke imyaka ibiri. Abasoda b'umubiri bacu baragwanya uwo mugera wa HPV utera iyo kanseri. Rero hano baratwereka kandi ibintu bitera iyo kanseri mu gitereko. Ikintu ca mbere baciswe début précoce de la vie sexuelle, mu gihe umukobwa atangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri mutoya, ni kimwe mu bintu vya mbere bituma iyo kanseri iboneka cyane ku mukobwa. Abagiye abakobwa usanga bakora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya nk'imyaka ya 10 ibyo byongereza amahirwe mabi yo kurwara iyo kanseri. Gukora ikindi gituma abagore bafatwa n'iyo kanseri ni gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi. Hano bavyise multiple partenaires sexuels, ngo gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi. Uyu muzobikorana atagwaye wamugera, ariko uwundi uzosanga awugwaye. Nico gituma ufise nk'umugabo umwe atawugwaye urumva uwo mugera ntawo muzohurira. Gusa uko barana n'abagabo benshi umva ko uzosanga muri abo benshi harimo uwigwaye. Ni ukuvuga rero gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi kiri mu bituma umugore afatwa n'uwo mugera wa HPV utera kanseri yo mu gitereko. Ikindi bavuze nga ni infection par le VIH. Ufise umugira wa VIH nawo nyene biratuma, kuko umugira wa VIH utuma abasoda b'umubiri bagira intege nkeya. Rero abasoda b'umubiri bamaze kugira intege nkeya urumva ko iyindi migera isanzwe canke itandukanye izokwinjira mu mubiri wawe vyoroshe. Usanga rero n'uwo mugera utera iyi kanseri mu gitereko uje nabyo hariya ko abasoda b'umubiri bagwanya uwo mugera mu kiringo kingana n'umwaka umwe kugeza ku myaka 2. Rero mu gihe abasoda b'umubiri batagikomeye kubera uwo mugera wa VIH, urumva wa mugera wa HPV utera ya kanseri ni waza uzoshika widegemvya bitewe nuko atabasoda b'umubiri ugifise uko VIH yamaze kubica. Ikindi gituma abagore benshi bagwara iyo kanseri ni absence de dépistage régulier. Ni kuvuga ugasanga abagore ntibipimisha kenshi canke abagore ntibaja kwisuzumisha kwa muganga. Nico kintu nari nababwiye mu ntango, nico gituma batubwiye ko ubu mugera kenshi ufata abagore bari mu bihugu bikenye bitewe nuko bataja kwidepista canke kwipimisha uwo mugera kenshi bitewe nuko uburyo ari buke. Hano baratwereka ibimenyetso vyerekana ko ushobora kuba waragwaye iyo kanseri yo mu gitereko. Icambere bavuze nga ni saignement après le rapport sexuel, kuva amaraso uhije gukora imibonano mpuzabitsina ugaca ubona uri kurava amaraso. Ico ni ikimenyetso ca mbere kikwereka ko ushobora kuba waranduye iyo ngwara ya kanseri mu gitereko. Ikindi kimenyetso ca kabiri ni perte vaginale inhabituelle, kubona ugira ama perte vaginale ataramenyerewe canke ukabona hasohoka ibintu utarumenyereye bifise andi macouleur, usanze nga hasohoka ibintu bisa n'urwatsi rubisi n'umuhondo utarumenyereye, ushobora kuca wikeka ko waranduye uwo mugera. Ikindi ca kabiri ni douleur pendant le rapport sexuel, kubabara uri umugore mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina, naco gishobora kuba ushobora usanga waranduye uwo mugera. Ikindi ni saignement après la ménopause, ugasanga umugore yamaze guhagarika uruvyaro canke yaramaze kuja muri ménopause ariko akaguma abona amaraso mu bihimba vyiwe vyirondoka. Ivyo tubizi ku bagore bakiri batoya bari mu butinyanka, ariko umugore amaze kuja muri ménopause, amaze kugira kuva amaraso mu bihimba vyirondoka, ushobora kuca wibaza ko ari imihango, ariko kenshi uzosanga ari iyi kanseri yo mu gitereko. Rero uburyo bwiza bwo kwikingira iyo ngwara ya kanseri yo mu gitereko, uburyo bwiza bwa mbere ni ukugirisha vaccination contre le HPV. Ino mu Burundi bari kugira vaccination, byaratangajwe cyane kwicandagisha kugira wikingire uwo mugera wa HPV. Nibaza ko abakobwa mutari bakeya mwashoboye gushika mu bitaro bakabacandaga. Icambere ni ico cyo kwicandagisha kugira ngo wikingire uwo mugera utera iyo kanseri yo mu gitereko.
ikindi gira kabiri ni depistage, tugiriye kwama uja kwa muganga kwisuzumisha ko utubaranduye uwo mugira, kuko uwo mugira mu gihe wawanduye ukawivuza hakiri kare ntushobora gutera iyo kanseri, ugutera kanseri mu gihe wivuje utevye. Kwama uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina n'ukwama uja kwisuzumisha uwo mugira wa HPV. Ikindi bavuze ni utilisation du préservatif, gukoresha agakingirizo no guheba itabi. Ibyo ni ibintu nyamukuru ushobora gukoresha kugira ngo wikingire uwo mugira utera kanseri yo mu gitereko. Nivyo twagise tubabwira uyu munsi. Ufise ico wongera ko ucandika muri commentaire, ufise ico ubaza ucandika muri commentaire, mwibuke kugira subscribe and like. Naho utaha.